bakunzi b'ibiganiro bica kuri channel ya Evangeliste Ndayishimiye Patrick ndabaramukije bifurije amahoro ya Kristo Yesu wagaze imitima yanyu. Turakunda cyane ngene muri mukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi natewe iteka n'umukozi w'Imana. Natumiye kuza kudushingira intahe. Atubwire aho umwami wacu Yesu Kristo yamukuye. Yari mu bintu byinshi ariko kuvuga umutima w'imbabazi w'Imana yacu imukura muri cyo kibanza yari mu cyumwijima. Uyu munsi numwe mu bakozi b'Imana bariko barashikana benshi kuri Kristo. Muvandimwe nkunda cyane Iranzi ndakuramukije nanje bakwifurije amahoro ya Kristo Yesu. Amen amen. Ndagusavye wibwire widondore ku bantu bariko baradukurikirana. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwese abariko baradukurikirana. Yesu aduhana umugisha twese. Nitwa Iranzi Olivier ndumukristo wakijijwe nizeye umwami Yesu. Muno mwanya ngiriwe ubuntu n'umwami Imana gutumigwa n'umukozi w'Imana kugira ngo tubasangize ikiganiro c'intahe dushingira intahe umwami Yesu, tuvuga imirimo yiwe, tuvuga gukomera kwiwe, tuvuga aho yadukuye. Umwami Imana aduhana umugisha abagiye abiteguriye kumviriza intahe yacu. Hari ijambo rivuga ngo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana no gushinga intahe kwabo. Turashima Imana cyane kubwa Iranzi. Hariyo verse nshaka gusoma yanditse mu gitabo umutumwa bwiza bwa Luka igice cya 19:26. Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abantu kigishoboka ariko ku Mana byose birashoboka. Turashima Imana mu by'ukuri ko uyu munsi twicaranye n'umukozi w'Imana Iranzi kugira ngo dushingira intahe. Yaciye mu bintu bigoye. Muvyeyi uri kuramurikirana cyangwa uri kuradukirana, ndagusavye ndagusengera ngo ugire ivyizigiro bizima. Aracyariho ivyizigiro kuri uwo mukobwa wawe, kuri uwo muhungu wawe. Imana yakuye Iranzi hariya birashoboka. Reka namuhe umwanya adushingira intahe, atubwire Iranzi umuri kahise uko yarameze n'ukuntu Yesu yamugiriye imbabazi aramukura aho yarari. Karibu. Ndagushimiye cyane. Yesu abahezagire cyane. Iranzi ndumwana yavutse nk'abandi bose, ariko navukiye mu umuryango wacu nabwo wari ukikijwe. Hama nakuze kenshi bakunze kumbwira ko nakuze ndi umwana atekereje cyane, yitonda, ariko nta Kristo twari dufise, ntitwari dukijijwe. Hama Iranzi ko nagenda ndakura nevoriwa, niko igihe cyaje kugera ibihe biba bibi kuko imiryango y'umugwanizi yari yuguruye kandi nari mu bwami bwa Satani. Usivye gutekereza no bwitonzi, ntabwo bisobanura ko umuntu aba akijijwe. Oya, gukizwa ni cyagihe umuntu yizera umwami Yesu, cyagihe yumva ijambo ry'Imana akaryizera akaryakira mu mutima wiwe, hama umuntu agahinduka. Nico gihe umuntu akirizwa. Ariko jewe ivyo bihe ntivyari bwambeho kuko ivy'ijambo ry'Imana by'ubutumwa bwiza sinari bwavyumve, kandi nagira ngo nubwo noba nari maze kuvyumva sinabibona nkaho umengana ibintu byogira ikimaze umuntu. Rero uko nagenda nkura mu nyuma, uko nagenda nkura n'abantu, igihe cyaje kugera mpura n'abandi bantu abo twabana, abagenzi, inshuti, hama mba umunyavyaha yeruye bya bindi bigaragara. Hari igihe umuntu aba ari umunyavyaha adakijijwe, ariko akaba ashobora kubana n'abantu neza, kumva ameze neza, kumva ibintu byose n'amahoro, ariko ntigisobanura ko ataba ari umunyavyaha. Aba ari umunyavyaha kuko Yesu yaravuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira agakiza k'Imana. Imana ishimwe. Amen. Rero jewe camba wa wundi rero wa munyavyaha ashobora kuba umunyavyaha agateza akavuyo n'abandi bose. Ndibuka igihe kimwe umuntu yigeze kudutumira aratubwira ngo tujane kw'ishengero. Tugiye kw'ishengero
hari habaye igikorane adutumira jewe na mushiki wanje mutonya, hari mu mwaka w'ibihumbi 2010. nkubaje ikibazo ijambo bwo bwari ubwa mbere bwawe kuja mu ishengero cyangwa wari usanzwe ugenda rimwe na rimwe? No, bwari ubwa mbere mu ishengero y'abakizwa. Amashengero y'abakizwa yari ya mbere. Nibaza ko yari ya mbere. Hama tugezeho kuri iryo shengero niho umwe yahaguruka baje kuvuga ijambo ry'Imana, aragenda aje imbere aja kwihana, hanyuma wa muntu arahindukira arandaba aravuga ati nawe ntiwogenda kuko twari tukiri abana, twari bato. Nanjye shandaguruka ndagenda kuko abandi bose bagiye kujya kuntu bakiriza abantu Umwami Yesu. Ico gihe rero hariho abantu buca baja kubatiza, buca baravuga ati umuntu wese yizeye akwiye kubatizwa, kandi niko biri. Nanje canja muri babandi nyene bwari bukeye bwaho nca kubatizwa. Ngiye kubatizwa mu nyuma batuhamagara kugira ngo tuzobandanye twiga iki, ariko kuko hari abagenzi twari dusanzwe tugendana, abagenzi burya hajyanya jambo ry'Imana Paul yarabwiye Abakorinto, aravuga ngo kubana n'ababi konona ingeso nziza. Rero abo bagenzi uko batangura kumbona uwo muntu kuko yashaka kuguma twitaho kugira ngo gume tujana gusenga, agashaka kumana Bibiliya ndamutwaze iki, baca batangura kubona umenga ndo umupasiteri. Rero ico kintu nico ntashaka no kumva mu matwi yanje. Hama ndavuga ati bino bintu nkwiye kubivamwo hakiri kare. Nkwiye kubivamwo hakiri kare kuko kubera gutinya ko bakwita pasiteri. Gutinya ko banyita pasiteri, ariko hari n'ikindi kintu nanka, sinkunda kuba mu buzima bubiri. Kuko ndibuka ko kwishuri nari umuntu narakunda cyane gutrisha, nariba cyane mu ishuri. Rero ni kuvuga ngo ubwo buzima bwo gutrisha mu ishuri bwo kwiba, numva ibindi byose no bishobora nkabireka, ariko kariya kantu kakananira. Rero ngiye mvuga ko mbona nje gusenga kandi no trisha. Vumye ko mfuma ndabihe byo gusenga mugani bandanyirize kuri abuzima. Kuko niyumvira je ikintu cyandi kindi mu mutwe, navuga ngo nta mukizwa kuri cyaha. Nabona umenga none je ndababa mu guti bano bakizwa je muri byaha. Ubuzima bubiri ni bubi cyane. N'umuntu wese ubakijijwe ariko afise utunatararekura arakwiye kuturekura, kubera ni bibi cyane kuvanga Imana. Ni bibi cyane. Rero ubwo buzima ngiye kuba mu ndavuga ati rero ngomba ndabireke babagenzi banje kugira ngo sindana batakaze, kandi nibereho bwa buzima bw'iwanje busanzwe. Reka basi ninywera agatabi kuko ico gihe sinari bwana bimwe nta n'ibintu birebire nari bwabemo. N'uwo mwanya rero gufata kugira ngo nywa agatabi kugira ndabigane ndabemetse ko nari pasiteri. Yesu yaravuze, hari ijambo Yesu yigeze kuvuga, aravuga ngo iyo wirukanye dayimoni mu muntu ngo aragenda akazerera akatembera hejuru y'amazi. Rero iyo agarutse ngo agasanga ya nzu yavuyemo irakubuye, waca agenda guhamagara abandi kuko avuga ati hajyana navuye ko mbonye access yo gusubira kwinjiramo, ndashobora kugenda nkarondera abandi ndwi bandusha inkomezi kugira ngo ntazosubire kuducika. Noneho ngo ivyanyuma bikaba bibi kuruta ivya mbere uko yahotse. Niho rero ubwabo bandi n'ubugurugurure bwatanguriye canja muri bwa buzima bwo kunywa urumogi, amatabi, inzoga z'ubwoko bwose. Iyi hari niyo nawe kandi ni kuvuga ngo narazivanga. Ndanywa urumogi, ndaja mu ibintu vyose urumogi, amabooste, ibiki yandi by'amashisha bimwe bakoresha mu bubare, ndabibamwo ubwo buzima n'abandi abagenzi banje, ibintu birankomerana cyane. Booste ni iri hejuru y'urumogi. Booste nta hantu hamwe bihuriye n'urumogi. Nibaza ko biba bisumba nk'inshuro nka 50. Icuka kimwe. Booste ni droge mbi n'akantu kagafu gake cyane kagurirwa ico gihe mu Buyenzi, ariko mu nyuma n'ahandi hose barabugurisha. Ni kuvuga ngo ako kantu sinzi ko kuba karapima ni garamu, karagafu gake kaba ariko kari mu gasashe. Ni kuvuga ngo no kugira ugatobore byasaba kuba ufise akantu
gasongoye nk'urushinge kugira ngo ntihagire n'agafu gasigara kaba ari kari mu gasashe kuko kaba kazimvye akantu kangana nk'uko k'ibihumbi 2500 ariko ndakeka ubu gashobora kuba kageze nko muri 10,000 ni kuvuga waragatobora ukagashira hejuru y'urumogi n'agatabi niki ukazingiramwo cyangwa ukagashira mu kandi kantu k'aluminum ugashira munsi ukakiriza uko brike hamuga kweguriya mwotsi hamukirinda kuriya mwotsi kubera wabuzimvye kuriya mwotsi ugusohoka nasho kimwe n'urumogi kubera urumogi urashobora gukwega hamu mwotsi ukawusohora ariko koko kubera kazimvye wavuga ati umwotsi noba ntomvye uguhereremo ukiyabanje ugafata amazuru niki ukamira kugira ngo vyinjire wumve ko vyagiyemo neza mu mutwe kandi urumva uyibuze cyari ikintu gusaba mu gatondo saa sita ugasanga mwijoro hari ivyo bita amatake ni kuvuga ni inyota yavyo iyo ufise amatake yavyo wari umuntu wabimenyereye wacitangura kuguma wiyagaza urumva wabibuze wabibuze nawe vyaragushikoza wiyagaza wabibuze yego byari bitanguye kushikira kubera byaba kugira ugere ku iyo level waba wamaze kugera ahantu kure cyane ayo mafaranga yakuraye kwigura amafaranga kuyaronka urabesha uriba ko nta kazi twaba dufise twariba amafaranga tukiba amafaranga muhira amafaranga y'ishuri ugasanga urayarya cyangwa ugahura n'abagenzi nabo ugasanga iwabo bariba amafaranga abana nyene bakiba amafaranga abana twabana hama bakazana tukabigura woba yarose akagurira abandi nigeze kumva mushiki wavuga yuko umva basiga bugaye mukugurura ugasanga kwa kundi mugabo amafaranga bayatwaye wabigenza gute urabona hari amaserire ajya amatashe abari ku miryango urabona ko abari kwifunguruzo zishika 3 canke 4 ni kuvuga ngo ufizi yafunguruzo wararaba ukungene gwitwa ugacigenda ukarondera urundi gwitwa kurya nyene ahandi hama ugacuruzana ugacuhindura ugakura mu rufunguruzo rumwe hama ukarubika urundi ukarutwara hari yanya hama ukacuza urarindira ko bagiye basize bugaye ko abari ubuhinga bwo kwiba cyane ku buryo bwaho atamuntu ashobora kugufata nta muntu ashobora kwibwira nta muntu ashobora kubwira ngo nije ngo noyivye hama nkagenda amafaranga ahantu hari nkakuramo amafaranga make hama nkagenda nkakoresha n'ivyo bintu nkasubira nkugara neza kama baje bakugurura nubwo yaharura amafaranga aca yibaza ati nije sanga petit usanga hari ibindi nayakoresheje canke nanabimenye byarashika kuko nta na rimwe wumva ariko arabikubaza ibyo byose nagiye kubabwira naramaze kwihana n'amatelefone y'abandi barayimba cyane ni kuvuga ngo twarashobora kuba twicaranye telefone yawe nkayikwiba cyaye nkinjira nko mu nzu y'umuntu nkagenda nko mu nzu y'umuntu nzi ko hari nk'abanyeshuri mu rugo rw'umuntu nzi ko abanyeshuri bariko bariga nanje nkigira nk'umuntu ariko rigira mu abanyeshuri iki hama nkaraba hose nkaraba ko hari hano nobona ishakoshi y'umumama mbonye ishakoshi y'umumama nkaraba kunyene ndayegereza nyene nkakuramwo amafaranga yo kwishuri iki telefone ndibuka nari maze kwiba amatelefone hari umwe ntazi nigeze kwiba telefone tuvuye ruguru ariko uwo nishoboye kwibuka naramwishuye naramurondeye ndamwishura ubundi nta nuwo nomenye nari mvuye Ingozi ico gihe hama tumanutse tugeze mu Bugarama niba telefone mu modoka n'ivyo telefone mu modoka ndababwira ati je harageze ko nururuka tugeze mu Bugarama tutaragera ni Bujumbura ururukira ngahanya tego je ngoma ndugi Gitega barasiga mu nzira hama telefone ngenda ndayitwaye kubera nankako twobandanya mu nyuma yibuze hama gaca avuga ngo nimuhagarare baranyivye telefone bagaca basopa mu modoka bagaca bayisangana bagaca bibindi urumva satani harafise ukungena aho ubwenge bw'abantu bwa bwenge bw'abadayimoni nyene Yakobo yavuga hama nururukira ngaho mu nzira hama telefone ngaca ndayitwara nkazoyigurisha ko numvise ko urahora umva ivyo byose wabikora uje kwishuri tarakunda ko ushobora kwishura mu ishuri bakakwaza ibibazo kwishura niyo tabi n'ubwo rumogi n'iyo boîte tarakunda ko ushobora kwishura mu ishuri byagenda gute mu ishuri ubundi jewe
ntarabakro cyane kuri ibyo bintu nahora ndi umwana yaraciye nari nciye ubwenge cyane bwo mu ishuri hama ariko harageze igihe ibintu bitangura kononekara kuko ndibuka hari umunsi nigeze kuba mvuye muri boîte kujya kuntu abana baba bahejeje ibibazo twe twaheze ari samedi hakaba hari abandi bahejeje ari vendredi kuko baragira ibintu hari ibintu abanyeshuri bakunda kugira byo kuja guhamba ama examen iki then bagaca baorganiza ibirori bakaja mu minsi mikuru kuvuga kuja kunywa bakaja mu maboîte iki gutamba iki bakanezerwa n'abandi banyeshuri nyene jere nanje kubera bwaca mpiza examen ndavuga ati ivyejo vendredi bizoba biryoshe gusumba ivya samedi je nari kuzoheza samedi rero ca ndavuga ati reka rero ngende sinashobora gutinya ngo motife nuko nzokora ikibazo ejo ndavuga ati reka ngende ca ndaja muri ivyo birori turaja no muri boîte tugiye muri boîte turakesha ijoro ryose nagomba ndakubwire turanywa amashisha n'ibintu n'ikintu twashiramwo je nashiramwo je kubera abandi barashiramwo ibintu bari ubukobere hari hano ibindi nibagiwe hari ibindi vyitwa amakobere twabundika bimeze nk'ubugoro vyo ubibunditse ukabishira ngaha gusa nkuko twicaranye mu minota itarenze 2-3 twabigurira mu barabuye muri Asiatique waza ngo umutwe utangwe kuzengerera aho nyene bwenge bukaburagiye muri Asiatique barabidandaza cyane ukabigira ngo ashatse gufata hari n'abandi bashobora kugura ibinini bashobora kwitera ishinge kugira ngo umare iminsi bitakugora hama rero uja gukora examen ngiye gukora examen mu gatondo canca mu Ntahangwa kuko niga mu Nyakabiga canca mu Ntahangwa kugira ngo manze ngo urumogi rwo mu gatondo kakare hakanye urumogi rafise byahajya biraryoha ku bantu baba babirimwo biriya bintu biba bumva bibaryoheye kuko nta kindi baba baramenya nta bundi buryohe bazi ariko Yesu araryoshe kuruta ibintu byose hama ngeze mu Ntahangwa urumogi rwinshi cyane hama ca ndabandanya nja gukora examen ngiye gukora examen ngeze mu ishuri nicaye kugira ngo impapuro iki utangura gupresenta niki nagomba ndakubwira usivye kunanirwa hageze mu uwo mwanya ndakora amafuti ku ishuri numva nta kintu nari gutora ugeze ahantu izina ryawe kwibagira izina ukaryandika nabi ukigenda ku izina ibyo mu ishuri nibyo haba ushobora hama kuko nari muri 7e ico gihe nari muri 7e primaire secondaire ndiba izina maze kugibagirwa ndaryandika nabi n'ibindi byose urumva byaciye binanirira ngaho niho rero mu nyuma natangura kwiyumvira ati bino bintu birakomeye ariko kubera sinzi maze kubivamo ico gihe hariho umwana mushiki wanje niwe twari twakirijwe rimwe uwo munsi cyagihe iwe arakomeza je nanje nari nabivuyemo niho naje kuba muri iyo periode rero niho naje kuba mubi cyane rero uwo mushiki wanje yarasenga kandi niwe barabikomeje Imana imuhumugisha yarasengera agasenga afite ivyizigiro nubwo nataha nkagorana ijoro ryose nkararandagwana mwibarabara banyumva kwibarabara iki ntashe base kugurura nkatora amabuye nkatera ku mabati niki ariko wewe yari umuntu yashobora kunyihanganira akansengera akisonzesha akasengera by'ukuri nibaza ko amasengesho yiwe yatanguye kugira ubushobozi ku buzima bwanje atangura kugira ubushobozi ku buzima bwanje niko igihe cyaje kugera nkumva biko birandambira ukuntu ariko mbere yuko bitangura kundambira kuko nta muntu yashobora kuza kumbwira ubutumwa bwiza sinashaka kuvyumva mu radio ndanabwumvisana ubuko buravugira naragenda radio nkayizimya sinarinzi ubutumwa bwiza icarico sinashaka kubwumva nta n'indirimbo y'abakizwa nashaka kumva kuko nta n'indirimbo nimwe y'abakizwa narinzi ni kuvuga ngo no mu matelefone no muki n'abantunzi ziriya ndirimbo z'aba Nigeria z'abanyamerika vy'ibiki
bimwe nyene by'ibitera soni zimwe zo mwisi. Igihe kimwe nobabwira rero ukungene vyaje kuza kugira ngo nze gukitswa. Nararyamye ari mwijoro ndarota muri amasengesho yaraduze nka kwa kuri amasengesho ya Corneille abicibutse imbere y'Imana, amasengesho ya petite sœur yaraduga imbere y'Imana, hanyuma ndyamye mwijoro ndarota. Ndota ngo mbona nicaye ahantu, mbona mboshe amaguru n'amaboko, mboheye inyuma, mbona abadayimoni bankikuje. Nari ahantu iyo zone sinzi kungene no yibasigurira mu mwijima mwinshi, rero nkabona bagomba kunyica. Ndavuga ati aha hantu ngiye gupfa, kuko hajyanya umuntu atarakizwa abafise ahantu aboheye atazi, isi y'imwemu. Umuntu wese atarakizwa arafise ahantu haboheye, isi y'imwemu atazi. Kuko n'ukijijwe nawe arafise, kuko Paulo yaravuze ngo turi imbohe za Kristo, abandi nabo ni imbohe za Satani. Aho hantu niho nagiye numva bagomba kunyica, nibagirwa rya zina, numva shaka rya zina kugira ngo ntabazi, kugira nshobore kuhava. Nibagirwa izina rya Yesu, kuko abantu izina rya Yesu uryibutse ntirivugirwayo, rivugiyeyo ubutabawe ubukitse. Rero iryo zina sinzi ukungene niyibutse gato, nibuka ngo numva haje urudome rwa mbere ngo ye, ni kuvuga ngo byasaba ko bibuka urudome rumwe rumwe ngo ye, nivuga ngo ye n'ijwi rishoboye kuza gato gusa, nza mbona umuco mwinshi urarashe. Umuco umaze kurasa sinasubira kubona ikintu, wazana nturu nta kindi kintu nasubiye kubona, wa mwijima sinasubiye kubona. Numva amaboko yabohotse, numva amaguru yabohotse, nza numva muri wa muco mwinshi ijwi rivuze ngo ndi Yesu ndagukijije, kuko nagutoranije kuva kera. Ngerageza uburyo noshobora kumuraba, birananira kumuraba mu maso, kuko nabona menga ahagaze, nta kintu yarahagaze ko nkabona menga ari mu kirere, niko navyumva. Ariko naraparvenye kubona mu biganza kwa kundi Bibiliya nyine ivuga ngo nkovu, ariko nkabona inkovu zirimo utuntu tw'uturaso, muga harimo umuco mwinshi hajya mu biga, ariko mu maso birananira kumuraba. Rero acaragenda cyangwa mu nzozi ndikangura, ndavuga ibi bintu nibiki, ko sinari ndabimenyereye ibintu by'imwemo, nibaza ngo ndasaze. Rero canje kubandanya bwa buzima, ariko ngiye kubandanya bwa buzima Lucy najya muri bya bindi kujya narimbayeho ngo nje mu rumogi, nje mu tabi, nje mu nzoga, nje mu biki, ariko nkaguma mbona yamaye image. Nari sinzi umunsi umwe narigeze gutaha mpeshe naborewe, kuko abavyeyi bari barushe cyane. Ndataha ari mwijoro, ariko ntaha batararyama. Sinzi ukungene ngiye mvuga ati mungaburire iki nabo n'abanyama niki, baca barambwira ngo ariko nkaho kweri ivora bukaje kizwa iki ibintu by'ukonye. Shanda babwira kuko umumama wacu yari yamaze, iwe yari yarakijijwe, nyuma yari yakijijwe, akambwira ibintu byo kuja gukizwa. Nabo rero shanda mwiganira, shanda mubwira ati je byo ntusubire kubimbwira, ahubwo nta bintu narose bimeze ukuntu ngo yego numvaga iranzi ko Imana iri kuraguhamagara, numva ko Yesu ashaka gukizwa, maze kubimwiganira nkuko shanda mubwira ati shishika byo bintu ntusubire kubimbwira. Ariko numva uko ndabibamo, nkumva ntanguye kwiyanka, nkumva wapi. Umunsi umwe rendi mu Bugarama, hari le 17 juillet 2017, ndi mu Bugarama, ndiko mu kibira mu ishamba, ndiko ndankura urumogi ndi jenyene wenyene mu kibira mu ishamba, hariya mu ishamba, ko uri muri nature nk'ijyanya, wumva urumogi ruryoshe cyane, wumva rumeze neza. Ndakwega, ariko nkumva wapi, numva bino bintu bitanguye kumbihira, numva biko birananira. Ndataha hasi ngo ndaruhonyore, ariko nkaca mvuga ati reka ndagatore, nkasubira nkatora ngo agapisi kanyuma niko karyoshe. Bazi urungana nkuko ugaca yingura agapisi kanyuma, ariko karyoshe ukarindira kugira ngo uheze, ngo hamuze bihevye. Ni kuvuga ngo bigusaba kugaheza kose. Abantu barumwa baca bavyumva, mvuze umupisi baca bavyumva. Hama ntangura kumva ndiko ndiyanka iki, ndavuga ati bino bintu ngiye kubihagarika. Mu nyuma niho hari aka action nakoze kabi, barafunga. Bafunze nari nahuriye n'umusirikare akijijwe mu gasho. Ego muhora w'abasirikare niwe hari ikintu yakoze, Imana imuha umugisha hari, kandi mukomeze. Uwo musirikare niwe yaje kubwira abavyeyi
muvyeyi wanje araza kundaba nanje nari abanyororo bari bambwiye twari twavuga sinzi ibintu twari twavuganye n'abanyororo hama barambwira bamaze kumbwira ndavuga ati man ahantu ni nahapfa nzoca nza gukizwa sha mama ndagirirwa ubuntu mama arankurikirana iki barandekura bamaze kundekura niho umutima wambwira ja hahandi wakiritse ndagenda hahandi ndahasanga hari igikorane ndasanze hari igikorane niho bavuze ijambo ry'Imana baravuga ngo abantu bakeneye kwihana bakeneye gukizwa nibaze kuko ico gihe nene narahunze bari abantu sinari nkeneye kubabona kuko Bibiliya iravuga ngo umunyavyaha azohunga atawe umwirukanye je nari nsigaye ndabahunga sinabemera hama ndaja gukizwa ndihana kuva ico gihe sinongeye gusubira muri biriya bintu Iranzi ndashaka kubaza ikibazo urafite icizere abahungu n'abakobwa bameze nkawe Imana ishobora kubakurayo cyane abavyeyi bariko baratwumviriza barushe kuko abavyeyi bawe barushe uko bamerewe ubabwira iki abavyeyi reka ndababwira ijambo ry'Imana riri muri Timotheo chapter ca Timotheo igice ca mbere igice ca mbere umurongo wa 15 havuga ngo iri jambo niryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose nkuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha muri bo jewe ndi agahebotse ariko icatumye ngirirwa ikigobo ni kugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe agahebotsa ukwihangana kwiwe kose mbe icitegererezo c'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira amen ubicitegererezo c'abazomwizera yego jewe kuko nimba Kristo yarankuye hari yanyu akasanga hari yanyu no kuri uwo Yesu aracariho Petero yaravuze ngo ntatereje isezerano giwe bari kuyihanganira bose kugira ngo bose bakizwe bose bihane niwe mutwaro w'umwana nico gituma atamuvye akwiye gucika intege ahubwo arakwiye gushishikara gusenga nkuko mushiki wanje yasenze Imana ikamwishura nkakizwa n'uwo muvyeyi niyihangane umwana we azokizwa kandi n'uwundi yoba ariko aranyumviriza ariko arumva rino jambo ariko arumva buno ino ntahe cyangwa buno buhamya Yesu ashoboye kugukiza nimba ukeneye gukizwa umwakira umwami Yesu bavyeyi beza bariko baradukurikirana cyangwa n'undi muntu wese afite kino kibazo kimeze nk'icyo umukozi w'Imana ubinye babaye umukozi w'Imana akomeye uko yarameze Yesu yarakoze igitangaza arahinduka ubu ni umuvuga butumwa mwiza cyane abahungu benshi n'abakobwa benshi ari mu kubazana kuri Kristo biracyashoboka nawe hari ikintu kimwe ababwiye gikomeye cyane mushiki we yamubereye maso n'abavyeyi be iki kintu kirakomeye cyane hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Luka ng'umunyenkomezi afise ibigwanishwa vye iyo ataramiye urugo rwe ibintu vyiwe amahoro haguru gutaramire urugo rwawe taramire uwo muhungu reka kumwatuba amajambo mabi bona urugo rwiwe rw'ejo atuco wizereye abayobora baravuga ngo dukomeze kwatura ivyizigiro vyacu kuko yasezeranye ariyo kwizerwa inkuru zire ndagufitiye niki biracyashoboka uwo mukobwa Yesu arashobora kumukurayo uwo muhungu wawe Yesu arabishoboye tugiye gusengana nawe Iranzi mu kiganiro cyo gutaha ndashaka kuzotuganiriza ingene wevuriwe kugeza uyu munsi ukaba uri muvuga butumwa ugeza aha hari ico wakoze mu vyukuri nico tuzokora gutaha mbere yuko dusengana nawe ukaba ukeneye ko kino gane gifasha abandi ukibasangize hama tuzosangura mu kiganiro cyiza abatanga subscribe mu ikore ariko reka nsabe Iranzi abasengere biriko ndabasengera reka nyene mvuze ijambo rimwe rihereza ngaha inyuma riyavuze umurongo wa 17 ngo umwami haleluya ahoraho adapfa ataboneka ari we Mana imwe yonyene igitinyiro n'icubahiro bibe ivyayo ibe bitazoshira amen amen ntugire ubwoba wizera Imana reka dusenge mwami Imana yacu mwami twasengeye umuntu wese uri kuratwumviriza uri Imana
yankijije wanabaye data wa twese uri mu ijuru kandi n'uno munsi uracyari kuratabara mwana umukunzi wacu mweretse nawe bandi bantu mwana Imana isumba byose bariko bararirira abana babo mwana izina rya Yesu Kristo hariya wasanze hariyo n'abandi bakiriyo mwana ku muco wawe barasire reka agakiza kawe kabagereho mu izina rya Yesu Kristo ubakize ubatabare uriko bararirira umwana wiwe natabare nibaze nk'iyo minyororo babibashwe n'umugwanizi satani kuko uri umunyembaraga kuko uri umunyankomezi kandi ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko ubushobozi bwawe buri bukorera muri twebwe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisaba twizera amen. Yesu abahezagire cyane urakoze cyane.